bisanzwe udashoboye iki urashoboye ikindi mugani kugira ngo twumve ko turi kumwe twese tukagira ikintu cyo gukora akazi cyane. Rero nayo majambo atatu twe tuvuga ko ari inkingi za diaspora y'uno munsi. Diaspora yunze ubumwe idasinzira y'ibikorwa, no kuvuga tudakoze aya majambo yose naho ufise akarimi kagororotse ntacyo bimaze. Tuzobamenyera ku byo mwama kandi byo mwavuze oya ibyo mwashitseko. Na rero tugomba yuko mudufasha gushikana abarundi n'Uburundi ahantu biciye muri ino evenement Inkingi Zimbonakazoza. Ngiriye ko rero muzoze muramfasha tuvuze diaspora irasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora ibikorwa. Nakonye muzofasha ntako konye nabo karagoye kameme n'akantu gatoyi kugira ngo twumve ko turi umuryango umwe, tunama rimwe, twunze ubumwe, tudasinziriye. Nta muntu ari ngahazevye, haruze byari gaha, nta muntu azevye ari hano, nta n'umwe. Twese tubona kure, sivyo? Twese tubona kure. Dushobora kuba twarimbonera kure muga twese tubona kure. Sinzi ko muvyumva aho kantu karatwegeje. Turashobora twese kuba tutarimbonera kure mugabo twese ngaha tubona hehe kure, ntawubona ngaha. Nico gituma Imbonakazoza turibonera hariya muga tugomba gushikayo byihuse. Naho rero kuze ni diaspora irasinzira, diaspora irasinzira. Dutangura yunze ubumwe ndabo nta bikorwa byo gukoreka atabumwe. Ubwa mbere tubanza kuba turi abantu tudahumirije tubona, hanyuma tukaca tugira ubwo bumwe kuko ubu nabonye abavuye Butanyerera, Buhumuza, Gitega, Bujumbura na Burunga. Aho rero twese tugize intara zitanu nshasha. Aho rero ntiturabana imigambwe, ntiturabana amoko, ntiturabana kamwana wa mama, twe turabizo ntara zitanu. Tukavuga tuti turi bamwe twese. Nawe tuvuga tuti diaspora irasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Diaspora irasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Ashaka utaza ugashobora biratuma tuvuga tubona tutabure kwikekana ati none uyu turi kumwe cyane ntituri kumwe. Kameme nako kugira ngo ejo duhuye muri Buhumuza tuce tuvuga tuti diaspora irasinzira, twumve yuko babantu bava mu ntara zitandukanye bafise akantu barusha abandi. Ngiriye ko rero kugira ngo ducungure umwanya twidondoranye bikwiye. Tuza kuganira no munsi za kuva ngari saa 4 z'ijoro, hanyuma tuzosha dusubira kure ngaha kwa gatandatu ejo kugira ngo muce musubira iwanyu mugiye ku kivi. Kwete twabatumye ko none twabatumye ko bwa mbere kugira ngo mudufashe urubanza, kandi savye abo turi kumwe bose mwe mukamamashi umuntu aje kandi yambe ntakumamashi abantu tumaranye iminsi dukomera amashi cyane bano bantu bavuye mu ntara zitandukanye. Bwose. Merci beaucoup. Abo rero mwavuye mu ntara zitandukanye n'ukuri murabubahwa, turabakengurukiye. Kanatsinda arimo makuri kenye presentation ngaha nta muntu ahoba ari ngaha. Uri ngaha wese n'umurider, umurongozi, umunyecubahiro muri cankiriya, n'umugwizatunga cyane umuntu afite experience muri domaine iyi cyane iriya. Aho rero ibyo biraryoshe. Ariko rero namwe nimudokomera amashiko twabase. Dukomera amashiko. Merci beaucoup. Mudebereye kuko bibatisha cyabiri babibi. Donc tuzaturagira gato. Kubera kinone twabatumye ko ni kubera urubanza rw'Imbonakazoza hano. Kugira ngo muvyumve ya murabibona neza. Hano hoye murabona ko Inkingi Zimbonakazoza event. Hanyuma hari agatabo tuza kubasangiza mwese kuri WhatsApp. Tutiriba turabaha hard copy nkiyi kuko mwese tugira amahirwe mufisa ama WhatsApp. Sirateye imbere vraiment Burundi turiko turaja mu Mbonakazoza cyukuri. Turaza kuba ino document kuri WhatsApp kugira ngo gitabo mugisome kigize ico no kwita intangamarara, imvo n'imvano n'ivyo mwisunga bikomeye. Jewe sinza kubatevya kuko umwanya munini no kuja mu gikorwa nyezina. Mugabo kubera iki Imbonakazoza? Imbonakazoza ni icubiro cha Diaspora Ndundi, diaspora yunze ubumwe idasinzira kandi ibikorwa. Aho twavuze tuti leta y'u Burundi yashizeho umugambi mwiza
wo kubona Uburundi bugeze aho ibindi bihugu bigeze uno munsi. Ikiryoshe nuko twemera neza yuko nk'abarundi hari aho tutarashika twese, kandi na leta y'u Burundi tuvyumva cyo kimwe. Ko tutarashika ahantu kanaka bisigura yuko turashobora kuhashika mu gihe abarundi bose mu budasa bwabo, leta yose tugiriye hamwe tukagira ingufu zimwe tugatera tugana ikintu kimwe ari Zimbonakazoza. Mugatuti diaspora tumaze gutera iki mu gihugu, nivyo jewe wewe n'abandi bamaze kuzana itaya muri kino gihugu, umwe wese ku gatwe kiwe. Nivyo kandi harivyo nka diaspora turiko turatunganya gukora nka diaspora, mugabo turiko duterera leta gute mu migambi ikomeye y'igihugu yashize imbere, na cyane cyane twe tuvuga tuti vision y'igihugu, ahantu umwana avutse uno munsi n'uburiho bose bahanze amaso. Na rero twavuga tuti turagomba guterera leta y'u Burundi tubicishije mu gushira habona vision y'igihugu cy'u Burundi no kwishigikira, ariko kandi no kwikingira. Iyo tuvuze gukingira vision twa tuvuze iki? Sabarundi bose bagomba kuva mu begito, hari abagomba kubigumamo. Ubwo begito nabwo tuvuga nibwo buzingamika igihugu. No kuvuga abantu badafise intumbero imwe, iyo ari ubusumbasumbane, iyo ari uwemere gukora ikundi ntacemererwe, iyo hariho kutagira cyo no kwita umugambi rusangi, abarundi bose bavuga bati iki ni kirazira ku muntu wese ari mu gihugu cy'u Burundi, nitwoshika kuri yo Zimbonakazoza. Naho rero tuvuga tuti nivyo leta y'u Burundi yashize Zimbonakazoza, ariko kuvyandika bikaba vyanditse ntibikwiye kugira bije mu ngiro. Birashobora kwandika imyaka n'iyindi mugabe ikaguma ari indoto. Twebwe rero tuvuga tuti ni gute twoterera kugira ngo ino Zimbonakazoza y'igihugu inyure mu mitima n'isokoro y'abarundi bose, hanyuma umurundi wese ahari yaba ari mu Burundi canke hanze y'igihugu aterere uko ashoboye kugira ngo Uburundi tubone bwateye imbere muri 2026 na 2060 bwifashe mu 2040. Ariko tukavuga tuti tugize ingufu tukabigira umutwaro. Mwe muja gusenga murabizi, iyo ugize umutwaro ikintu ukagisengera ukacikorera ukakivuga buri munsi, Imana iragufasha bikagenda neza. Je mvuga yuko tuti ntitukigire amajambo gusa, tukigire umutwaro ku barundi bose. Iyi Zimbonakazoza rero nkuko mwayisomye irafise inkingi zitanu nyamukuru. Kumbure mu munsi w'ejo tuzobigarukako turabe tuti mbega murazi biri mu Zimbonakazoza ho imbere yuko mugenda kuvyigisha abandi. Inkingi zitanu zivugiye, hanyuma hariho rero n'ingingo cyo bita article 22 zigize izo nkingi. Muce muzimenya nk'abantu bavuye mu ntara zitandukanye, muce munezerwa rero kurusha, kuko utarazimenya ushobora kunezerwa. Twe twabyumvise tubigira umutwaro nk'aba diaspora, uti ibintu ni vyiza cyane, ibi bintu birabere, ibi bintu tubishitseko yo bariteka kuri twebwe no ku gihugu. Dukorere ibishoboka dushike ino Zimbonakazoza bidatevye, kuko nta kamaro ko kurinda imyaka yose kandi bishoboka. Tuvuga tuti rero leta yarakoze nivyo, mugari ibintu leta itarashikako, kandi birumvikana kuko leta ni umuvyeyi ifise ibintu byinshi ikora. Reka tuyifashe muri kino kintu cyo gushira habona ino Zimbonakazoza, na cyane cyane dushiraho rino higanwa rigamije gushira habona Zimbonakazoza. Iyo Zimbonakazoza tuyibona ubwa mbere yacapwe, haraho murabona yanditse, hari icyapa murabona cyanditse ko Zimbonakazoza aho mwaciye hose. Haraho mwabonye Zimbonakazoza ko ari ikintu ciza rero, nta udome kitarangwa ryubikeko umubehe, arishira habona ngo riboneshereze abantu bose. Ni Bibiliya sike nabivuze ko ari ikintu ciza. Twese twategerezwa kugenda tucambaye mu mutwe, ku maguru hose, aho turyama tukabona Zimbonakazoza, aho dufungurira tukabona Zimbonakazoza, mu biro dukoreramwo Zimbonakazoza, mu migambwe turimwo Zimbonakazoza, amashirahamwe turimwo Zimbonakazoza, ku mutwe w'igitanda Zimbonakazoza, uvyutse utsitare ku Zimbonakazoza.
ntutsitare ku n'igiki utsitaye basi ugasanga utsitaye ku kintu c'imbonakazoza. Tuvuga tuti rero Burundi turafise abahinga mu vyo gucapa. Niba ducapira imbonakazoza tubona icapa kuva kuri aeroport kugera ku mipaka yose byamutse, umunyamahanga yinjiye mu gihugu cy'Uburundi abona ati imbonakazoza y'igihugu cy'Uburundi rube ururirimbo ku bantu bose bazi gucapa. Umwana yiga gucapa yige acapa imbonakazoza. Niyo ntumbero ya mbere twashizemo gucapa. Gucapa kubera iki? Kuko gucapa ni inyigisho inyura mu mitima. Nk'akarorero muravye ubonye ibintu nambaye gusa n'ubu ntabanavuga uwo wamaze kumenya icyo ari cyo kandi ntusakuza ikiryoshe ntusakuza tubona watuvuga twenga cyangwa ukarira kubera ikintu ubonye. Rero gucapa nico gituma twabishize muri priorite y'iri higanwa kugira ngo abantu bacapa baducapira imbonakazoza. Igicapo ca mbere mu ntara, muri iyo ntara nyene tubone kiriyo igicapo ca mbere rwego rw'igihugu gikwire mu ntara zose z'igihugu. Tubone ico gicapo dutwenge tuvuge tuti Burundi buratunze. Uburundi buratunze bwaremye umwana yacapye kino kintu. Uburundi buratunze bwari umushinga na mupfasoni umukenyezi ugwaruka yashoboye gukora kino gicapo gituma twese tukiravye turyoherwa, maze kabera kajyore ko guteza imbere uwo mwana azi gucapa uwo mukenyezi umupfasoni kugira ngo n'amakunga mugomwe ati umuntu yacapye kino kintu nakwiye guma mu Burundi gusa, yocapa n'ibintu vy'akarere, yocapa n'ibintu mpuzamakungu oni n'ibindi. Nuko rero twashizemo iyo mbonakazoza tugashira amatuti tuyicape. Abayicapa rero tukavuga tuti bayicape bisunze icivugo twubake Uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe ubumenyi n'impano. C'est très important ko twubaka ubwo Burundi rero twishimikije ico civugo. Abacapa rero tugomba ko bacapa bisunze iyo teme. Duhindura ingendo d'abord. None ubu tumeze gute? Ejo tuvuga tugomba ko tuzoba twahinduye iki? Kuko icerekana ko umuntu ariko arahindura ingendo n'inyifato nuko ahindura ivyo amazi bisa rimwo agatangura bishasha. Mu gihe atakintu na kimwe Bibiri bivuga neza ngo abakristo barahinduye ingendo. Bavuga ngo nimwagirira neza bagirira neza gusa muzoba muza ikigishasha. Abapagani bo ntibabigira. Urumva nka Bibiri atwerekana tuti va muri ibi kugira uwa Kristo. Urumu mw'Islamu nawe va muri ibi uruyu. Natwe nawe niba turi mu mbonakazoza rero tuba bashasha. Twavuga twi twataye ingendo igayitse tumaze mu iminsi dutandukaye ingendo shasha. Iyo shasha nayo niyo rero tugomba kugaruka ko kumbonakazoza.